uheze mwari mwihaye isango ryo guhurira i Bujumbura ngo muzirikane ingene mwobungabunga ubuzima bw'abana b'inzoya gushika ku myaka 8. None uno munsi naho mwakoranye ngo mubandanirize ahisemo yari igeze muyage kandi munonosore ingene mwofasha imiyabaga n'ugwaruka gukurana ubuzima bwiza bwubakiye ku magara meza, ari navyo mwerekanye mu civugo mwatoye ngo kwitaho ubuzima bw'ugwaruka kugira ruzoshike mu bigero rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Nashaka rero mu nkundire banze ndabibutse ko kuva Imana ikire mu muntu yashaka umuntu muzima ashobora kurondoka akagwira abantu bakuzura isi. Nico gituma umuntu yarose umuzirikanyi umutuma ashobora kumenya ikimwiriza n'ikimuraza, kumenya ikibi n'iciza, ndetse no kwitegurira ibihe bishobora gushika muri kazoza. Iyo ningabirano ibindi biremwa bitarose. Ni nayo mvo amagara y'umuntu yitwararikwa kugira ngo akure ashobore guhangana n'ibishika kw'isi byose. Ni muri iyo ntumbero mbere na Yezu Kristo yarafitiye impuhwe abagwaye hanyuma akabakiza. Mumenye rero yuko uwo mubiri muzima tutawurose ngo tuwupfishe ubusa canke ngo tuwonone, kuko tuwononye ntitwoba tugishoboye gukora ico Imana yaturemeye, naco kikaba ari uguhingura iyi si tukayiteza imbere. Kira noneho nk'uko na Paul Mweranda yavyigishije abikorenti, uyu mubiri twambaye nuwo kubungabunga kuko ni ngoro ya mutima mweranda. Abakera nibo babimenye neza ko umubiri ari uwo gukora mu guhingura ivy'Imana yaturemeye no kurondoka kugira ngo isi yose ironke abayigaba. Nico gituma twawurinda ingwara kuva tugisamwa. Niyo mvo ituma tubungabunga amagara y'umuvyeyi. Aho hambere hahise mu mico n'imigenzo y'Abarundi ukurondoka kwari intambwe zikomeye cyane mu buzima bwabo. Umwana yahabwa ikibanza gikomeye cyane mu buzima bw'ingo n'imiryango. Ivyo tukabibonera no mu mazina bamutazira bariko baramuhoza. Bavuga bati ni katabona bose, ngiyo abakabona bose ntawe baruta uwundi. Bamwita kandi murima w'isangi basangiye n'Imana n'ibindi n'ibindi. Ivyo nivyo vyerekana ko umwana yari uwo kubungabunga bakamukuza gushika mu bigero. Ubuzima bw'umwana babwitwararika kuva agisamwa mu nda y'umuvyeyi. Hariho ibimenyetso bidasanzwe vyerekana kibanza gikomeye baha umwana. Ni ukugene yategurirwa kare mu gihe babonye ko umukenyezi yasamye imbanyi. Umukenyezi yibungenze carazira kugenda ijoro, na cane cane aho yajabuka imyonga, ngo kuko ngo yokangwa ngo canke ngo akibaruka igihume. Carazira ko umukenyezi yibungenze aja aho bahamba uwapfuye. Mbere baramurinda n'ibintu biteye ubwoba. Uwiyibungenze mu gihe ariko arasohoka mu nzu ngo carazira ntiyasubiza umugongo inyuma, ngo kuko umwana yohava asubira inyuma ariko aravuka. Carazira ko umukenyezi yibungenze amoterwa n'ivyo akunda ntibabimuheko, ngo imbanyi yohava ikoroka. Eka mbere umwana amaze no kuvuka, abavyeyi barakurikirana amagara y'umwana bibarutse
kugira ngo azokure anonokewe. Nico gituma dusanga bitwararika kumuha ingaburo ituma bongereza ubukomezi bw'umubiri mu kumurinda indwara. Si n'ivyo gusa, mu gukomeza amagara y'umwana abavyeyi baragerageza kugwanya kuvyara intahekana. Umwana baramwosa gushika babonye ko asigaye yibako ashobora kwitamika ivyo afungura. Eka mbere murabizi yuko n'uwavyaye amahasa wewe ryari nk'itegeko kumugemurira kugira ngo ntahave abura amaberebere yosa abo bana biwe. Abavyeyi baripfuza cane ko ikibondo cabo gikurana amagara meza n'indero runtu kugira ngo aronke amagara meza azotuma yiteza imbere. Abavyeyi rero ntibabungabunga amagara y'umubiri w'umwana gusa, barakurikirana ko n'umwana akurikirana umuzirikanyi w'ubuntu, akurana umuzirikanyi w'ubuntu, yiyumvira kandi akora ibiroranye. Umwana bamurera bongera bamwigisha kugira agire umuzirikanyi w'ubuntu, kugira ntabe umwana agenda yarataye umutwe. Kugira umutima w'ubukoko nayo nyene ni ingwara. Muramwumva ko umuntu atacamaze mu muryango no mu gihugu bavuga ko yapfuye agenda. Ivyo rero ntawo vyipfuriza yuko umwana wiwe bavuga ko yapfuye agenda. Abavyeyi rero barakingira umwana umutima w'ubukoko mu kumwigisha gusonera ikiremwa cyose, bakamwigisha kubana neza n'abandi. Umwana yarezwe ntiyaba insimbarubebe, kaguru karabeba canke ingenzi y'imihana. Umwana bamwigisha kugumya umutima, kutibaraguza no kugendera ibanga. Umukobwa wewe mbere bamwigisha kwicara yiyegeranije, bakamubuza kwambara impenereza kumbure kugira ntakwega kwegere abahungu mu bushurashuzi. Aho muca mwumva ko kera barera umwana kugira ngo abe umuntu muzima yikwije kandi azoshobora kwitunga mu buzima. Banyakubahwa, umwana uko yitwararikwa kera n'ubu ikibanza gikomeye ku bavyeyi kiracari ca kindi. Ariko ubumengo abavyeyi bari mu gihe cyo kuneshwa, kumbure kubera batakironkera umwanya ukwiye abana babo kubera imirimo itaborohereza. Guhera mu buyoya, umwana wa kino gihe aregwa n'umukobwa ataco bapfana, atanubuzi n'ingene nawe yarezwe mu muryango iwabo. Agakura yigishwa kuvuga n'abakozi bo mu nzu kumbure bakuza atacamira, mbere bashobora kuba bari barananiranye mu miryango iwabo, bagahitamwo kuba nk'ivyangazi atakindi bashobora gufasha mu bijanye n'indero runtu. Bisubiye ubuhoho n'isi yarahindutse, abana bakurikirana imico n'imigenzo yabo badasangiye kamere biciye muri za mbuga hwaniro. Muri iyi myaka tugezemwo, ubuzima bw'ugwaruka rw'imiyabaga no mwitwarariko munini ku bavyeyi, abigisha, abarezi ndetse n'igihugu. Umwana ageze mu kiringo c'ubuyabaga, na cane cane atanguye kwiyumvamwo ubusore canke ubukumi, umubiri wiwe n'ivyiyumviro vyiwe birahinduka, agaca ahindura inyifato. Ugasanga mbere ahanini ni umubiri umutegeka. Akeshi ni nayo mvo yo konona wa mubiri w'ugwaruka. Uko kuntu ameze bigashobora kuba imvo n'imvano yo kumererwa nabi iyo atarosa abavyeyi n'ababanyi bamufasha kwimenya no kwiyakira. Inyigisho mu mashuri niyerekeza ku buzima bworoshe,
umengo mbere umuntu azorya yicaye. Ibi navyo bikaba mu bituma umuntu agwara yangwara y'ubunebwe. Murakurikirana mu mashure inyigisho babwira bati wize gusa ucutera imbere. Ntababwira ngo wize uronka ubuhinga bwo gukora utera imbere. Bavuga ngo wize ucutera imbere. Yaheza amashure agaca yicara ati narateye imbere. Ingwara y'ubunebwe ikabimufashe kandi nayo ni ingwara mbi. Imvo n'imvano y'iyo ngwara itera umuzirikanyi, umuntu agakura ari umunebwe yatewe nuko abatwigisha bobo babanje kubaka igihugu gikora kikagwiza umwimbu. Aha twotegera neza abatwigisha ubu ivyo twigiramwo ubu ababiturungikiye bo babanje kubaka barubaka igihugu gikora kikagwiza umwimbu. Natwe ngahi iwacu mu kutwigisha batugize igihugu c'abaguzi bakoresha ivyabo batwigisha bimbuye. Bisigura ko umuzirikanyi wa kera imbere y'umuzo w'abakoroni, bisigura ko umuzirikanyi wa kera ubukoroni butaraza atari wo muzirikanyi dufise ubu. Kuko kare twigishwa n'abashaka ko dukora tukagwiza umwimbu, none ubu naho twigishwa nabo bashaka ko tubagurira ivyabo. Mbere ku bwabo hako natwe dukora tukimbura bopfuma mbere baduha imfashanyo yo kugura ivyabo nka ya nkumi itanga amahera ngo baze kumukwa. Kuri abo batwigisha turabirako kuri bo ni vyiza ko umuntu yogwara kugira gure umuti bakoze. Nico gituma batwosha kugira mbere n'ibintu bidutera ingwara. Bakubwira ngo isiga imiti canke ngo uyinywe kugira ngo uhindure urukoba, ejo naho bugaca ukagwara kanseri. Bakubwira bati akira akagegene canke agakingirizo ngo ushake ushurashure ngo kuko ntuzogwara, bwaca ukaba intavyara iyo ibihimba vy'irondoka bitagwaye kanseri nyene. None nko kumva ngo woba mwiza wikuye urukoba rwawe, iyo si ingwara. Kumva ko utoba mwiza ufise umushatsi wawe wakame, iyo si ingwara. Kumva yuko utotunga urwara rwawe, iyo si ingwara. Hariho mbere n'abigeme bageze mu bukumi banka gufungura ngo bagume bafise umubiri unyabuye, bakibagira ko umubiri utaronka ibifungurwa bikwiye uba amagonyagi udashobora kurinda ingwara. Hariho n'ibindi bitera ingwara ntovuga kuko biteye isoni ariko bisinzikaza amagara y'abantu. Abantu benshi mu gwaruka baramaze kumera nk'abihebura, baja mu biyayuramutwe, mu bumaraya kugira barondere amahera yoroshe. Ivyo vyose nivyo bisinzikaza amagara y'ugwaruka, bikonona umutima w'ubuntu. Hamwe vyobandanya uko mu misi iza igihugu kizobura abo gituma. Bavyeyi mwese muri ngaha, muri ibi bihugu vya Afrika no mu Burundi cane cane, ubuzima bw'umuyabaga n'amayobera ku buryo abavyeyi benshi babura ico bafata n'ico bareka. Umwana wabo atanguye kwerekana akanyarigabo, akabahaririza n'ibiti bikuma, abazirika ku catsi, mbere rimwe na rimwe abahinyura yongera abahinyuza. Nivyo ku ruhande rumwe umuyabaga w'iki gihe mu Burundi arakomeye, mugabo ku rundi ruhande naho ni munyantege nke. Arakomeye kuko benshi mu yabaga y'ubu bashikana imyaka 15 bamaze kwiga ibintu twebwe twarutse kera tutari bwace nikanda ku myaka babagezeko. Bakaba rero bashoboye kuzirikana no kwiyumvira gushika kure kandi bagifise imyaka mike. Twebwe abarutse kera twashikana iyo myaka 15 bamwe tutarashobora no gutora ikibazo kiduha uburenganzira bwo kuja mu mashuri yisumbuye.
ariko bobo ku myaka 15 usanga bahejeje amashuri yisumbuye. Ariko naho nyene natwe ntitwokwigaya kuko ntitwari tuzi ubwenge muri ico, ntitwokwigaya ko tutari tuzi ubwenge muri ico kiringo. Kukaba nkako ukwiga ni nko gukabura ubwenge usanganywe. Nico gituma wasanga twebwe amakaye tuyasiga ku ishure tugashika tuja kuvoma no gukina, ariko bwaca kabiri tukaja mu ishuri kandi tukabitora. Kandi twebwe ico gihe ntitwaja ku ma internet ngo turabe za Google ngo tuzibaze, ariko wasanga umutwe wacu ukora neza, ntitwokwiga rero. Ariko rero ugwaruka mumenye ko ari abanyantege nke kuko bahura n'ibigeragezwa vyinshi. Imiyabaga ya none ikuriye muri iki gihe turimo c'amajambere, n'amajambere ateye ubwoba, amajambere ashobora no kubazibiza bakabura iyo baja niyo bava. Uno munsi hari ibirori vyinshi umuntu aratira ijisho ntaheze. Hari ubuhinga buhanitse bwo guhanahana amakuru, hari n'ingwara z'ivyaduka, hari ubuhinga n'ubumenyi bunyaruka cane ku rugero benshi badashoboye gukurikira. Mu gihe c'ubuyabaga umuntu aguma yibaza ngo ejo nzoba ndihe, nzoba meze gute. Baguma barondera uwo bokwishushanyako. Hari abamuronka, hari n'ababura uwo bokwigana bagaca bajana nyabahururu. Ndasaba mwebwe abakiri bato kutajana nyabahururu mu gukurikira ihindagurika ry'isi rya none batabanje gusobanura icatsi n'ururo, kuko keshi ivyo mwita iterambere bijana n'itituka ry'imico n'imigenzo. Hariho inkurikizi ziterwa n'umuvuduko w'iterambere ry'ubuhinga rya none zigashobora kubangamira kazoza kugwaruka rwacu mu gihe abavyeyi n'abigisha barezi batabikurikiranye neza. Bavyeyi mwakoraniye ngaha, niweje ukuntu mwakoranye ngaha ngo muzirikane ikibazo c'ubuzima bw'imiyabaga, numva nanje ndemye. Mu bisanzwe abana bageze muri ico kiringo baba bafise amagara meza mu gihe bakurikiranywe neza bakiri bato. Icambere bakeneye ari naco gikuru ni imfungurwa z'umubiri n'iz'umutima. Twokwitondera cane cane ingwara zabo kuko keshi hari aho usanga tubavuza ingwara zitarizo kwa muganga, ingwara bokira bakurikije impanuro kivyeyi. Turi nararibonye, tubikoreshe mu gutora umuti ubereye mu bihe vyoroshe, tubereke inzira nziza. Hariho nk'ingwara zivugwa no kwinonora imitsi, bikaba bitumvikana kubona abana bacu no munsi birirwa baryamye canke bicaye imbere y'imbonesha kure umunsi wose ugahera batigeze banonora imitsi. Ugasanga abana bacu birikwa bacuritse umutwe mu matelefone, bari ku masanamu n'ibiyago vyo ku mbuga hwaniro, natwe tukabareka ngo niho ngo batodutera ingorane, ariko tutibagira ko tuba turiko turabicira umuzirikanyi wabo. Abakurambere bacu barayamaze ngo igiti kigororwa kikiri gito, kandi nko wanka kugarura impene ikiri hafi yamara kurenga umurambi ukabira nkayo. Umwe mu miti ikiza cane cane abana bacu no kubakundisha ibikorwa, tukabaguma hafi, tukabaganiriza, tukabaremesha, ndetse tukabahana indero runtu. Ikindi twakwitwararika no kubakundisha ivyabo, babeho nk'abanyafrika, ntibagume barota kubaho nk'abanyaburaya. Erega hariho n'ingwara umuntu aterwa n'ibikomere vyo ku mutima kuko ataronka ubumuremesha, akabura uwatura ingorane afise, ata umwumviriza, ata n'umutegera.
bakenyezi namwe bavyeyi mwakoraniye ngaha mw'isi ya kino gihe no muri Afrika cane cane abana n'imiyabaga bageramiwe n'ubukene, umutekano muke, ugufungura nabi, ubusumbasumbane bufatiye ku gitsina, ibihano bisinzikaza imibiri yabo, imyuka yica mu kirere, ibiyayuramutwe, ingaruka zihindagurika ry'ibihe, amagara make n'ubuhinga bwa none. Ivyo bintu bihanamiye abana biragiramira kandi abavyeyi babo, abarezi babo, abavuzi babavura n'imiryango yabo ndetse n'ababanyi. Mu gihe abavyeyi bonyene bagiramiwe n'izo ngorane z'ubukene, zo gufungura nabi, z'ibiyayuramutwe n'ibindi, baba bashobora gute gutunganiriza abana babo? Mu gihe abigisha bonyene batishoboye bashobora gufasha abanyeshuri b'imiyabaga gute? Muhora mubibona aho hari n'abigisha bashurashuza abana bareze. Abavuzi bafise izo ngorane ntibaba bagishoboye kuvura abo bana no gukingira amagara yabo. Birakwiye rero ko twebwe nk'abavyeyi, nk'abarezi, nk'abavuzi, nk'indongozi dukira neza ku mibiri no ku mutima kugira ngo dukize abana bacu. Mu mbona kazoza y'Uburundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060, leta y'Uburundi irashimikira cyane ku gufasha bene gihugu kuronka hafi amavuriro n'abavuzi b'abahinga kugira ngo bashobore gukorana ingufu zabo zose mu kugwiza umwimbo. Nico gituma urwego nshingwa bikorwa rw'igihugu dutegereza gutunganya igisata c'amagara y'abantu ku buryo umuntu wese kuva ku mwana gushika ku ukuze uciye ku miyabaga bose bitabwaho neza no mu byo bakeneye mu buryo bwiharije. Mwarabonye yuko igihugu cyamaze gutangura kubungabunga ibibondo kuva mu nda mu kuvura ku buntu abavyeyi ndetse no kuvura ku buntu abana bari munsi y'imyaka 5. Mwebwe rero abavyeyi, mwebwe baganga, aha rero mumenye yuko ari igikorwa, kuko tumaze iminsi tubona ko hariho abaganga bariko baratoba muri ico gikorwa. Jewe nyene ubwanje mperuka kwigirira itohoza, narasanze ibitaro mu mezi atarenga 6 vyanditse ko vyagiriye cesarienne abavyeyi 17. Abo bavyeyi turabarondera turababura, ntibabaho, mugabo barabanditse n'amahera leta yatanze, abo baganga urumva baca birira. None wumva dufise indongozi nk'izo zitoba umugambi wa leta. Ivyo nivyo niboneye mu ntara ya Burunga, abakenyezi 17 bavuze ko babagiriye cesarienne, mugabo batabaho, twarabarondeye twarababuze, kandi amahera igihugu cyarasohoye. Ayo mahera niyo yoguze imiti, niyo yoguze ibikoresho byo mu mashure, muga murumva dufise nk'abantu nk'abo gushika kuri iryo hangiro byo tugora. Abana b'imiyabaga murazi yuko bashika ibice 45 nk'igice kimwe kwijana y'ababa mu Burundi. Murumva ko ari igice cy'abene gihugu kidafise ubushobozi bwo kwigwanira imbere niho baheza. Nico gituma igihugu kizokora ibishoboka byose ngo abo bana bakure neza, kuko ari umutahe w'u Burundi, umutahe twese tuzeye ko kazoza n'ubukiriro. Hano iwacu duhiriwe duhishije, kuko uwo mugambi twamaze kuwushyira mu ngiro. Mbere nk'abana bize ku buntu baza baramaze guheza amashure. Ico gikorwa kidasanzwe kikaba giherekezwa n'iyubakwa y'amashure, amavuriro n'ibitaro mu ntara zose z'igihugu. Gushira mu mavuriro yose ubuhinga bwo kuvura, gukurikirana no kwakira neza abana bato cyane
bizotuma abana bakurana amagara meza gushika habe imiyabaga izovamwo abenegihugu bazi ico bajejwe kandi b'incabwenge. Nashaka mbere yuko nsozera nsabe ubushikiranganji bubijejwe kugira ibishoboka byose mu kunagura no kugwiza ibigo vy'ugwaruka kugira ngo ugwaruka rwacu ruronke aho ruhurira atari ku mabaramiro y'inkuru y'akaboregwe n'ay'ibiyayuramutwe. Turipfuza ko ugwaruka ruronka aho ruhurira kugira ngo biyumvanemwo kandi bigishanye bategure kazoza keza bafise amagara meza n'ubumenyi bishobora kubabera urumuri rw'ubuzima bwabo. Ntawe uyobewe ingene nk'ikigo Centre Jeune do Kamenge cyafashije ugwaruka rwo mu makartier ya Kamenge, Ngagara na Cibitoki mu gihe c'amagume, aho ugwaruka rwahura rukigishwa amahoro rugahuzwa n'inkino n'utugenegene dutandukanye. Kikaba ico kigo caramuye abaririmbyi bakomeye basigaye ari barurangiranwa ndetse n'abanyamwuga. Nosaba kandi ubushikiranganji bujejwe ugwaruka n'inkino gukorana n'ubushikiranganji bw'indero kugira ngo hasubire gutunganywa amahiganwa mu mashure mu byo kwinonora imitsi, inkino z'imipira n'ibindi. Imyiteguro yohera mu mashure y'intango kuko kera twakuze biri, aho mu mwaka wa gatandatu haba amahiganwa baravye urugero rw'imyaka, mbere bagatanga n'icemezo c'ubunonotsi brevet scolaire d'athlétisme. Mu myaka iheze murazi ko amashure yaramatuta yavamwo abanonotsi baserukira igihugu mu makungu, ibendera ry'igihugu cacu rigahungabana. Turipfuza kubona intara zihiganwa kuko bikomeza n'imibano. Mbere nagira mfata akanya mbonereho gukeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku ngingo yihaye yo gutanguza umugambi wo kwinonora imitsi kuri bose, ugwaruka n'abakuze, abakenyezi bo mu rutoki badasigaye inyuma, kuko kera bavuga ngo abakenyezi bo mu rutoki ngo ntibakwiye kwinonora imitsi. None turamushimiye ko yatanguye nabo kubahagurutsa bagatangura kwinonora imitsi. Birahimbaye turiko turabiraba, nivyo bizana amagara meza. Ikindi twosaba abavyeyi n'abigisha mu mashure ni ugukurikirana indero yo gwaruka kugira ngo gwirinde ubuhumbu y'ayuramutwe turiko turabona ko vyabaye vyinshi na cane cane mu bisagara. Mu gihe dufise ihangiro twihaye gushikako, ntibizoshoboka mu gihe mu mazu yacu dutunze abanywa rumogi canke abagwayi ba sida. Tuvire hasi rimwe rero duteze imbere indero y'ugwaruka, kuko dusamaye vyo tugora kugorora, kuko ubwo bwe gito buri ku muvuduko tubona udasanzwe. Ugwaruka nagwo ndarusavye ko gwomenya ko basokuru bayamaze bati utakaranga ukabutaye, akabanga ugatorana akaranda. Ntawe babujije kujana n'ibihe, ariko mugende mwitwaje ibigwanisho bizobafasha guhangana n'ivyo muhura, arivyo imico, imigenzo n'akaranga vyaranze Uburundi n'Abarundi. Ugwaruka turusaba yuko gwoguma rugendera ubuntu bwaranze Abarundi kuva kera. Banyakubahwa bakenyezi, namwe bavyeyi mukoraniye ngaha muri iri huriro, muzovuga ku kibazo cyo guha ibitsina byose amahirwe angana. Ukunganya amahirwe ku bitsina byose bimeze nk'uruyuzi rufatanya ibipande bigize iterambere ribereye. Gufasha abigeme n'abahungu bacu ngo bagire amagara meza no kuba mu mibano itekanye birafasha kugabanya ubusumbasumbane bw'ibitsina mu gwaruka kuva rukiri ruto, bikongera bigafasha ngo ibintu byo gukumirana ntibibandanye, kandi bigatuma umwana wese aronka ubumenyi burebure
bushoboka ngo bateze imbere igihugu. Twarakoze utwigoro twishi mu bijanye n'indero, amagara y'abana, gufungurira abana no kubagaburira no kubakingira ingorane n'impanuka. Dufashe kano kanya kugira kandi dushimire Sebarundi asanzwe ari umuhetsi w'uwo mugambi ku twigoro adahengeshanya kwerekana mu guhimiriza abantu bose bafise umutima wo gufasha kugira ngo bashigikire uwo mugambi wo kugaburira abana ku mashure. Ndatumiriye abakenyezi b'imboneza bari ngaha guterera mu gukwega abanyamitahe, gutanguza imigambi yitaho abana kuva bakiri inzoya gushika babe mu miyabaga. Na cane cane turatumiye abagwizatunga gushira imitahe yabo muri wa mugambi wo kubakira indaro abanyeshure mu mashure yisumbuye. Ku ruhande rw'intwaro y'igihugu turasubiye kwemeza ko igihugu kigiye kubandanya gukingira bimwe biboneka agateka k'abana. Tuzokorana n'imiryango, imibano, abarongoye amashengero n'amadini, abarezi n'abafasha mu gikorwa cyo kuvura kugira ngo twubake igihugu kirimo ubutungane mu bisata byose. Mu gusozera nongeye ukeza bimwe bivuye ku mutima nyaricubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuri iki gikorwa yatunganije. Ndashimiye abashitsi bacu baje kudufasha ibi bikorwa. Ndakengurukiye abadushigikira mu iterambere bashigikiye bimwe biboneka amagara y'abantu na cane cane iteka no gukura neza kugwaruka. Mu Kirundi ukengurutse abayongeje, nejo ibi bikorwa vy'iteka bibandanye kuko ari ingirakamaro kuri kazoza kugwaruka rwacu. Ese rino huriro ryoba ikibanza cyo kuyaga, guhanahana ivyiyumviro, gufata ingingo no kwiyemeza gukora ibikorwa bitorera umuti nyawo ibibazo by'abana n'imiyabaga.